Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu no yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubageza amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya. Na makuru tuzagoruka nini ko biriko birabera Igitega mu rubanza rwahoze ari umushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni hamwe n'abandi bafadikanije dossier nawe harimwo Colonel Desire Uwamahoro, Colonel Destino Samuel Bamfumukeko ndetse na Engineer Kome Niyonsaba. Aho uherereye hose rero ndagwaye kaze muri ano makuru wowe uri nga mu gihugu cy'u Burundi mu bumanuko mu buseruko mu buraruko mu burengero hanze imbezi igihugu cy'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini ku mugabane wa Afrika mu makungu ya kure Buraya Amerika Australia ndetse n'ahandi. Hari umuntu umwe ahambaye cyane mu rubanza rwa General Bunyoni. Uyu akaba yitwa Emmanuel Ntikazohera bamutazira Muhumure. Uyu akaba ava muri commune Butanganzwa mu ntara ya Ruyigi. Bakaba bamwita umupfumu wa CNDD FDD. Uyu yitwa umupfumu wa CNDD FDD arafise amabanga menshi azi. Mbere binavuga ko azi ibirabana n'urupfu rwahoze atwara igihugu cy'u Burundi umuhisi Petero Nkurunziza. Parike General de la Republique ubundi yagiriza Bunyoni ko yafatanije n'uwundi muntu mu mugambi wo kugura uyu mupfumu wa CNDD FDD kugira bicere president Ndayishimiye akoresheje amangetengete. Parike General de la Republique ikavuga ko ifise ama audio ivyo bintu vyavugiwemwo. Parike General de la Republique kandi yemeza ko General Bunyoni yaguriye ipikipiki uyu mupfumu bongera bumvikana ko azomuriha ahejeje igikorwa cyo kwica president Ndayishimiye. Parike General de la Republique kandi kavuga ko General Bunyoni atakanye audio zavugiwemwo ivyo bintu ariko aca avuga ko intumbero yiwe yari iyo kuryosha umuntu kugira amenye neza ivyashoboye koko. Ico parike itanditse ni naco gihambaye cyane ari naco bwa mbere cyavuzwe mu mwiherero. Muribuka neza ko mu rubanza rwabaye mu mwaka uheze ubwo Arengiyome Bunyoni yarenguka imbere ya parike. Havuzwe vyinshi, hari abantu bariko bumviriza urubanza gusa mu nyuma urubanza rwaciye rufatwa rujanwa mu mwiherero. Ico rero bajanye mu mwiherero bakanka ko abarundi bamenya niko kuri kwa nyako. Amakuru y'ibanga kavuga ko uyu muntu yitwa Emmanuel Ntikazohera benshi bafata nk'umupfumu wa CNDD FDD we yoba yariyemereye ko yagize uruhara mu rupfu rwa president Nkurunziza. Ibi ni ibintu bidakwiriye kunyegezwa nimba bashimye kubijana mu butungane, benshi bakavuga ko bigomba kubwirwa abarundi bose. Kwigenekerezo ya 2025 ukwezi kwa kane umwaka w'2023 ni mu mwaka uheze inyuma y'ufatwa rya General Bunyoni Emmanuel Ntikazohera uyu yaranyurujwe n'inzego zijejwe umutekano mukuru w'igihugu Varisto Ndayishimiye. Emmanuel Ntikazohera uyu mupfumu wa CNDD FDD yaciye amara igihe anyegejwe n'iperereza akaba arasubiriye kuboneka aciye iminsi itari mike. Bamwe bati kubera iki umuntu yoba yaremeye kwakira ipikipiki kugira yice umukuru w'igihugu akoresheje amangetengete ariko we akaba atariko arakurikiranwa. Kubera iki atazanwa muri sentare? Kubera iki sentare itavuga ingene uyu muntu yoba asanzwe ahura n'umukuru w'igihugu ku buryo yoshobora kumuroga? Ese imigenderanire yabo yoba ari yihe? Kubera iki umuntu yovugwa mu rupfu rwa president Nkurunziza hanyuma vyo ntibikurikiranwe ko? Bamwe bakavuga ko basavye bashimitse ko ama audio parike ivuga ko ifise yoshirwa habona harimwo nayafashwe Emmanuel Ntikazohera yiyemerera ibintu bidasanzwe yakoze. Ndetse bamwe bakanavuga ko kimwe mu ntambara iri mu mugambwe CNDD FDD gushika kuri uyu munsi ari birabana n'urupfu rw'uyahoze arongoye igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Bivuga ko urupfu rwe rwagizwemwo uruhara n'abategetsi bakomeye cyane kandi bari mu mabanga gushika kuri uyu munsi. Kuko vyavuzwe mu rubanza rwaheze rutari urw'uyu munsi kuko ivyo uyu munsi tuza kubigaruka ko navyo umwanya n'umwanya bimaze kudushika ko. Iki naco kikaba kandi kiri mu vyaha vya nyuma General Bunyoni yisiguye ko hakaba ari kwigenekerezo y'indwi ukwezi kwa 11 umwaka w'2023 icyaha cyo kugerageza gutembagaza ubutegetsi ngakoresheje amangetengeti. Ibi bintu aho bigoreye ningere mu butungane basigura ico bita amangetengeti hama hakaza ikibazo c'ingena amangetengeti asenyura ubutegetsi.
aha niho benshi baciye bibaza kandi ingene amategeko aheza agahana ibikorewe mu mangetengete. Baraburanishije rero kuri iki caha, sentare ntahinyuzwa ikaba yaracisohora abari baje kumviriza uru rubanza bose bagiye hanze. Nk'uko amangetengete adatahuritse nako kandi n'urubanza rwayo rwabaye mw'ibanga. Ivyavugiwe muri iyo ntahi y'ibanga ntivyigeze bimenyekana, gusa amakuru y'ibanga duhejeje kumenya nuko uyu mupfumu bivugwa ko Bunyoni yaguze wa Evariste Ndayishimiye ari we yanakoreshejwe mw'ibara ryabaye mu mwaka w'ibihumbi 2020. Kumbure ngo abarundi rero bari guhava bahamenyera ivyo kizira ko bumva mu gihugu abategetsi bavuga ko bashize Imana imbere. Mu minsi yakurikiye ifatwa rya General Bunyoni nk'uko nari nabigarutse ko uyu mutama wo mu Ruyigi yatwawe nk'unyurujwe n'ubundi ku igenekerezo ya 25 ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2023. Ico bamutwaye bavuzwe ko arabo mu bacungera umutekano w'umukuru w'igihugu. Uyu mutama ndetse yaranigeze no gutabarizwa. Amakuru y'ibanga akavuga ko ico gihe yavuga ko uyu mutama bamwita mu karere abamwo umupfumu wa CNDD-FDD. Bamwe mu bo yaganiriye bavuga ko uyu mutama adatinya kwemanga ko afitaniye imigenderanire idasanzwe n'abategetsi bo hejuru cyane, kandi ngo baranemanze ko afise uruhara mu mpinduka zikomeye ziba mu gihugu. Ni mu gihe kandi kuri ubu amazi ariko araba ikibazo mu bice bitandukanye vy'igihugu. Bujumbura, Gitega, Rumonge akaba ariho habangamiwe muri kino gihe. Bamwe bavuga ko ikibazo c'amazi kitari gusa mu gisagara ca Gitega ku mugwa mukuru wa politike, n'abanyagihugu baba mu gisagara ca Rumonge ngo bararazwe ishinga n'ubukene bw'amazi meza bumaze igihe bwibonekeza. Ni mu gihe abavyeyi hamwe n'abarezi bo kuri lycée ya Rumonge nabo bakagira amakenga ko abana barenga 600 biga kuri iryo shure bashobora kwandura ingwara ziturutse ku isuku rike bitewe nuko kubura amazi meza. Igisagara ca Rumonge kimaze igihe kitari gito kitagira amazi meza. Ingorane yo kubura amazi ikabiraje ishinga abanyagihugu ba muri ico gisagara ca Rumonge, na cane cane abanyeshuri bo kuri lycée ya Rumonge. Iryo shuri riharurwamo abanyeshuri 641 bagizwe n'abahungu n'abigeme, bakaba babayeho batagira amazi. Ni mu gihe abavyeyi hamwe n'abarezi bo kuri iyo lycée ya Rumonge baganiriye nimwe mu maradiyo yakorera mu gihugu bafise amakenga ko abo bana bashobora kwandura ingwara ziturutse ku isuku rike bitewe nuko kubura amazi meza. Amakuru ava kuri iryo shure kandi akanemezwa n'ubuyobozi bwaryo ashikiriza ko muri kino gihe ishiramwe Sojeya Satom aryo ribafasha mu kuvoma amazi abanyeshuri bakoresha mu gukoropa, koga, kumesura, guteka ivyo bafungura hamwe no gusukura tuzu twasugumwe. Ariko rero ayo mazi ngo ntashobora gukwira kubera ko ishiramwe Sojeya Satom riza rimwe canke kabiri mu ndwi. Mu gihe bamwe mu banyagihugu muri ico gisagara ca Rumonge bahora bikora ku mazi y'ikiyaga ca Tanganyika, Alexis Nkurunziza ajejwe akarere k'ubuvuzi ka Rumonge asaba abanyagihugu kudasubira gukoresha ayo mazi kuko yuzuyemwo imyanda myinshi, ngo na cane cane iba yavuye mu tuzu twasugumwe twasambuwe n'imyuzurira y'imvura nyinshi yari imaze igihe igwa. Igitangaza abanyagihugu rero ni ingene umutegetsi abahimiriza kwitwararika isuku kandi atamazi bafise. Kuri ivyo vyose mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru ku munsi wa gatatu w'indwi, umuyobozi w'ishiramwe Regideso yaremeje ko batoye mu ngengera abantu bandurikiza ca korera, umwimbo w'amazi nawo ukaba ari muke. Jean Albert Manigomba akavuga ko hari ibikoresho biri mu nzira bizofasha mu kongereza amazi. Yamara bamwe n'abandi bakaba babandanya bibaza ico ishiramwe Regideso rimaze bikabayobera, ngo nirya havugwa ikiza ca korera kiriko kirahitana ubuzima bw'abanyagihugu mu bice bitandukanye. Ariko naho uwo muyobozi abivuga gutyo, bamwe n'abandi babandanya bibaza ico ishiramwe Regideso rimaze nirya havugwa ikiza ca korera kiriko kirahitana ubuzima bw'abanyagihugu mu bice bitandukanye. Abandi bobo ntibatinya kuvugira ku mugaragaro ko no mu ntwaro iki kibazo coba ngo carabananiye. Ni mu gihe kandi havugwa ibindi mu banyagihugu babiri b'Inyanzarake mu ntara ya Makamba hamwe n'undi munyagihugu w'Imukike mu ntara ya Bujumbura batabarijwe mu nyuma bakarekurwa, ubu bakaba bariko baridegemvya. Abanyagihugu babiri bo muri komine Nyanzarake wo mu ntara ya Makamba bafashwe ku mutaga wo kuwa gatandatu igenekerezo ya 18 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2024, bari bafashwe n'abakozi b'iperereza ry'u Burundi. Abo akaba ari bo Filimini Nzeyimana atwara umugambwe MSD muri komine Nyanzarake hamwe n'uwitwa Oscar akorera muri Copec aho Inyanzarake nyene. Abo rero ngo baba baramaze kurekugwa inyuma yo gutabarizwa.
Abanyagihugu bo muri komine Nyanzarake bakaba bashima kubona abo banyagihugu barekuwe ngo na kare bari bafashwe ataco bacumuye, bagasaba leta y'umukuru w'igihugu guhagarika agatotezo n'akarenganyo k'iryo fatwa ry'agasakisaki ku banyagihugu ataco bazira bumva ririko rirakorwa hirya no hino mu gihugu. Sabo gusa bidegemvya n'umunyagihugu hazwi ku mazina ya Edouard Barasukana umukukuruke mu gisirikare cy'u Burundi mwene Barasukana Paul ku mutumba ya Rumanga zone Muyuyu komine Mukike wo muri province ya Bujumbura, nawe akaba ari yatabarijwe ubwo yari yafashwe n'abapolisi ba brigade Mayuyu mu ijoro ryo kugenekerezo ya 2023 Rusama uyu mwaka wa 2024 igihe cy'isaha 2 z'ijoro, nawe nyene ubu ari degemvya yararekuwe. Mu miryango rero bakaba bashima kubona basubiye kubona ababo n'ayabanyagihugu bariko barumva inkuru z'abanyagihugu bahagarikwa hirya no hino mu gihugu, bavuga ko leta yari kwiriye kwisubira ko ngo kuko ibibazo abanyagihugu basanganywe bitari bikwiye kongerwa ko n'ibindi vy'agatotezo ko guhagarika abanyagihugu hirya no hino mu gihugu ataco bazira. Aya rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tucikanwa nayo ducikiriza, usangize no makuru bagenzawe kandi abo barere hose kugira ngo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhoza TV, Imana iba hezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.